Yesu n'umwami. Igice cha 57 mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Kaze muri umwanya udasanzwe, umwanya w'ikiganiro Yesu n'umwami. Uno musi rero turaza gutangura ikigwa gishasha. Ikigwa tuza kwiga kubijanye n'ururimi. Imitego 15 Satani atega abantu b'Imana. Imitego 15 Satani atega abantu b'Imana afatiye ku rurimi. Imitego 15 Satani atega afatiye ku rurimi, niyo tuza kwiga. Satani n'umwansi wacu rero murazi ko yama adutega uko bukeye uko bwije, yamatega imitego nkuko tubisoma muri Zaburi ya 91 ku murongo wa 3. Ariko rero uhoraho yama adufasha akadutegurira iyo mitego Satani ateze. Kandi rero ubaye maso ukiga izi nyigisho zose ukazoziheza, imitego 15 uzoshobora kuyitegura, Satani ntazashobora kuronka akaryo na kamwe agufatirako. Dusomye muri Zaburi ya 91 ku murongo wa 3 havuga ngo kuko ariyo izogukiza umutego w'umutezi nikiza gihonya. Imana rero izogufasha, izokuzigama, izokugirira neza, igukize umutego watezwe na wa mwansi Satani. Utero gapasta umutego wa mbere uza kutwigisha n'umutego uyuhe? Ni umutego wo kwihutira kuvuga. Satani araguteza kwihutira kuvuga, ugasanga uriko uravuga ibidakenewe, ugasanga uriko uravuga nabi kubera wihutiye kuvuga. Ico cyonyene kuba wihutiye kuvuga. Tubisoma muri Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 19. Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 19 havuga ngo ivyo murabizi bene data nkunda, yamara umuntu wese niyihutire kumva, atebe kuvuga, atebe kuraka. Aha nyene aho ndondera cyane navuga ngo atebe kuvuga. Uze wumvirize kandi wumvirize cyane, ariko uzutebe kuvuga. Niko ijambo ry'Imana ribivuga. Mu mitego 15 rero umutego wa mbere Satani ateza abantu no kwihutira kuvuga. Turaza kurikiza ibindi byose mugabo umenye ko byose bifatira ku kuvuga ku rurimi, kuko imitego 15 Satani afatira agufatako afatiye ku rurimi. Ndaza gusengera nimba nawe uri mu bantu bihutira kuvuga. Ari abantu nyene atumviriza, ari nige umuntu aba ariko aravuga ijambo atarariheza, ukisanga watangiye kuvuga, ugasanga watangiye kwishura bataraheza no kuvuga, ukisanga watangiye kubaza ikibazo n'umugisha ataraheza kwigisha, ukihutira kuvuga, ukihutira kwemera kandi utari bwumve icyo bariko baragusaba, ukihutira guhakana kandi utari bwumve iyo biva niyo bija. Yesu rero agushoboze cyane ube umuntu ateba kuvuga. Utotume wumva n'ingoga ubanga amatwi nta kibazo, Bibiliya ntibikubuza ahubwo irabikwemerera. Uze wumvirize kabisa, kuko muri Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 19 havuga ngo ivyo murabizi ngo bene data nkunda, yamara umuntu wese niyihutire kumva. Kwihutira kumva turabirekuriwe, mbere turanabibwirwa ko dukeneye kubigira. Ukihutira kumva ariko utebe kuvuga ntiwihutire kuvuga, kuko niwamara kuvuga ugasanga wihenze, ni probleme. Niyo mpamvu undi yavuze ngo ari abantu mu kuvuga ngo uzawumva bagira ngo rero hajya abariko arateba kuvuga abanza yiyumvira neza icyo agira avuge n'ingaruka yaco, nimba iza kuba nziza canke iza kuba mbi. Uzutebe rero kuvuga. Reka uno munsi ndagusengere ku mutwaro, kuri uyu mutwaro w'umuntu yihuta kuvuga. Tuzogenda tuvugana rero iyo mitego 15 Satani atega abana b'Imana kugira ngo ashobore kubaronka, ashobore korohigwa, kubafunga sawa abatega imitego kugira ngo ashobore kubajana kayombekere. Reka rero ndagusengere nimba ufise uwo mutwaro unaniranye, kandi urazi ko kubera wihuse kuvuga byakuzana ingaruka iyi n'iyindi. Reka ndagusengere Yesu akugirire neza. Mwami Yesu, mwamugororotse, ndagushimiye kubwo uyu mwene data yashoboye kumva zino nyigisho,
kugira ngo ashobore kumva ko akwiye guteba kuvuga ariko ashobora kwihuta kumva. Ariko yaciye asanga kenshi yarihuse kuvuga, kandi kubwo kwihuta kuvuga byaramuzana ingaruka mbi, kandi byamuzana ingaruka mbi canke nibiramuzana ingaruka mbi, mugabo aratinyira ko umunsi kanaka ashobora kuzohura n'ikibazo kigoye. Ndagusavye mwami ko umugirira neza, atebe kuvuga mu izina rya Yesu Kristo. Ntiyihutire kwibeshera, ntiyihutire kwidendereza, ntiyihutire kuvuga ibitamuraba, ntiyihutire kuja muri ibi na biriya mu mvugo. Mana umufashe guhera uno munsi, uzibira akanwa kiwe, azora avuga gusa ibikenewe kandi mu mwanya wabyo, atari umwanya wose ashobora kuvuga. Kubw'icubahiro cawe mwami, ndamusengeye n'indi mitwaro rero rafise, abana baba bafise imitwaro itandukanye. Ndaguhamagaye Yesu kugira ngo umugire neza, umukize, umuhe inyishu kuri wa mutwaro no kuri vya bibazo, umubere umwami n'umukiza ubuzima bwiwe. Ndizeye ko byumvise mwami kandi ko bikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.